Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV nanone n'umwanya yageze ko ariko aragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru tugiye kwibanda ko yariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano na politike kuri igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 aho tugiye kugaruka ku makuru ahambaye kandi anateye ubwoba ariko aragarukwako cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kubabwira ku cyuka kibi kiri mu mugambwe CNDD FDD ndetse no mu ndongozi z'igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye arageramiwe, ariko nanone abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye bakavuga yuko nubwo Ndayishimiye ageramiwe kuri ubu ngubu nawe nyine aticaye ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo yikure ko abo bose bariko baramwirukankako bashaka kumugirira nabi, abo babandanya kurota kudeta umwanya n'umwanya bama bateguye. Muri ano makuru turaza kubabwira ku cyuka cya kudeta kibandanije gututumba nga mu gihugu c'u Burundi, aho kuri ubu ngubu umugambwe CNDD FDD nk'uko twama twabivuze wajeje kwigaburamwo imice ibiri, hari bene Samuragwa ndetse n'abagendera mwiragi. Ubu ngubu abo bagendera mwiragi nyine bahagarariwe n'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo. Ivyo biruko mu gihe kwigenekerezo rya 25 z'uku kwezi nyine turimo himirije ikoraniro kaminuza, aho muri iryo koraniro ariho tuzamenya ninde agiye gusubirira Reveriyano Ndikuriyo mu bunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, ninde mukandida matora y'umukuru w'igihugu mwaka 2027. Ese Perezida Evariste Ndayishimiye azasubira kwizerwa na CNDD FDD? Makuru tubazaniye muri kano kanya na makuru ateye ubwoba ku nyinyurana riri hagati mu mugambwe CNDD FDD, guterana amajambo hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo yajeje kwigaragaza yuko ari washaka kurongora igihugu c'u Burundi, aho kuri ubu ngubu Reveriyano Ndikuriyo avuga yuko bubi na bwiza agomba gukora igishoboka cose akaba ari we aba umukandida wa CNDD FDD matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka 2027. Icuka cyakomeye rero abegere Perezida Evariste Ndayishimiye bavuga yuko Ndayishimiye ariko aravuga yuko nimba Reveriyano Ndikuriyo batazi yo Bunyoni ageze ko nawe nyine ashobora kwisanga muri icyo kibanza. Tubutse yuko General Ngiyome Bunyoni kuri ubu ngubu hoba harateguwe abapolisi babiri bazamuwe mu mapeti, bamwe bari basanzwe ari abansi ruturo ba Bunyoni, kuri ubu ngubu ari bo bahawe misiyo yo kugandagura General Ngiyome Bunyoni mu bitaro. Twarababwiye inkuru giturumbuka ukugene General Ngiyome Bunyoni yakuwe mu bitaro vya Gitega akajanwa Bujumbura mu bitaro Kira Hospital, maze umutekano wiwe ntiwongerezwe cane. Biboneka yuko nyine hari n'ibibanza bimwe na bimwe yajamo abapolisi basanzwe bamucunga ntibamukurikira, harimwo no kwihagarika, aho bamwe n'abandi bavuze yuko ngo icyari kigambiriye yuko General Ngiyome Bunyoni yatoroka maze bagaca bamurasa, kuko aho nyine hagumye haragaragara abakozi b'iperereza bari bambaye pistole mu myenda bari bambaye ya gisivile kugira ngo barabe yuko General Ngiyome Bunyoni ashobora kubigerageza gutoroka maze bagaca bamurasa. Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ntago yegeze yizera na rimwe ko Bunyoni yoba atavuga, ahubwo avuga yuko ivyo ngivyo Bunyoni ariko arakora ari byo yigeze, kuko asanzwe azwiho uruyeri rukomeye cane, dore ko ivyo vyose yabibayemwo igihe kinini cane kandi hari nabo baba bagiye baricwa muri ubwo buryo ari itegeko ryatanzwe na General Ngiyome Bunyoni. Gutyo rero Perezida Evariste Ndayishimiye akabona yuko vyanse ko bamurasa nyine aca agarurwa mu bitaro yari arimo vya Gitega, aho kuri ubu ngubu General Ngiyome Bunyoni habonetse undi mukenyuro wo kumunigira muri ivyo bitaro agwariyemwo, maze bakavuga yuko yishwe n'indwara y'igisukari. Amakuru dufise y'ibanga avuga yuko umuryango wa General Ngiyome Bunyoni woba watanguye nyine gutabaza ko uwabo yoba agira ngo yicwe. Ivyo sivyo twagira ngo tugaruke ko cyuka kibi, uretse ko tubigarutse ko mu gihe twari turiko turababwira ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aragabisha abo bose bavugwa yuko bari mwiragi ko
baba baribagiwe aho Bunyoni vyoba bimugejeje ndetse n'abariko barahiga kumutembagaza ku butegetsi ko aho Bunyoni yoba ari nyine hashobora kuja n'undi. Twarababwiye ikibanza Bunyoni asanzwe apfungiwemwo ko hakozwe akandi gasho vyegeranye, kandi akandi gasho biboneka yuko kateguriwe umuntu uri ku rwego rwo hejuru. Yoba ari Perezida Evariste Ndayishimiye azakajamo canke ni Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu ngubu adahengeshanya kwerekana yuko ashaka gusubirira umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Yoba ari Prime Niyongabo ho kuri ubu ngubu ariko aranyuranyurana na Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye nuko General Prime Niyongabo yakuye ingabo muri Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye akongera akazisubirazayo, aho Niyongabo yagiriza Ndayishimiye ko ariko arica igisirikare c'u Burundi cyubatswe igihe kinini cane mu gihe atazindi nyungu Burundi bufisemwo usivye kuba Ndayishimiye yaragiranye amasezerano na mugenzi w'igihugu ca Kongo kugira ngo barabe ingene babandanya kurya amafaranga bahabwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Ndayishimiye runo rugamba ari buze kurutsinda. Vyose nyine reka tugende tubica irya nino, na makuru aba ariko aragarukako cane irya nino mu bimenyeshamakuru bitandukanye, mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, biba vyatangajwe n'ibimenyeshamakuru bitandukanye. Byose nyine turabikusanya maze tukabibashikiriza mu buryo bw'idonido ducishije kuri no mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Kuko nari mpejeje kubikubwira mu ntango, reka tugaruke ku makuru ariko aravugwa nga mu gihugu c'u Burundi, amakuru ateye ubwoba, aho inama rukokoma y'umugambwe CNDD-FDD yitezwe mu mpera z'uku kwezi kw'igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2026. Iyo nama rukokoma ikaba yitezwe yuko hazamenywa ninde agiye kuba umukandida wa CNDD-FDD matora yo mwaka wa 2027 wa CNDD-FDD mu matora yo mwaka wa 2027, ninde agiye kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Reveriyano Ndikuriyo we ntayengeshanya kwerekana yuko ashaka intebe y'umukuru w'igihugu, mu gihe Ndayishimiye avuga yuko adateze kwemera abakorera abami babiri, aho yahereye mu bakozi bakora muri Ntare House mu biro vya Perezida Evariste Ndayishimiye ababwira yuko abo bose bariko baramwiyoberanya ko yoba abazi, kandi ko igihe cyoba kigeze kugira ngo abikure ko nkuko nyine yabagabishije Perezida Evariste Ndayishimiye. Nimba Reveriyano Ndikuriyo vyoshika akongerwa ikindi kiringo co gutwara umugambwe CNDD-FDD, kandi birashoboka ko acyongerwa kuko niwe muntu urudende uri mu ruhande rwabo kwa Sogo. Abo kwa Sogo nyine biteze ko urukiza rwabo, no kuvuga ko abo kwa Sogo ari abahora bagendera mu makanda yo muri CPR Nkurunziza, abona yuko Ndayishimiye ababangamiye muri kino gihe. Urundi ruhande nyine no rwa Samuragwa ruzoba runeshejwe mu gihe abo kwa Sogo botsinda cane, kandi twitezwe ko ikintu gikomeye cane nimba Ndikuriyo atokongerwa, naho uruhande rwabo kwa Sogo ruzaba rutakaje cane, ishobora no gutuma urwo ruhande ruzimangana, kuko Samuragwa nta mahoro afise. Umugambwe CNDD-FDD utararongorwa n'uwo nta mahoro afite, mu gihe umugambwe CNDD-FDD utararongorwa n'uwo yishikira ashobora guha amategeko. Reveriyano Ndikuriyo suwo guta mu nda nsa, uyu mugabo arakakaye cane, kandi kuva kera akiri ku rugamba. Tubutse yuko bivugwa ko ariko yari si umuntu wo gutwara uko wishakiye, tegeke ibi canke biriya utavyumva mu mutwe, atavyumva mu mutwe. Ni umugabo yiyemera kandi ahagarara kuco yavuze. Iki kintu uragisumbya Perezida Evariste Ndayishimiye, we ivyo avuze uyu munsi sivyo avuga ejo, bucya yahinduye bucafashe iyindi ngingo, ejo ukamwumvana ibindi. Iyi nama niyo izotwereka uruhande rukomeye gusumba urundi, haba urwo kwa Sogo canke urwo kwa Samuragwa. Ariko twebwe ko turiko turabona ibintu bishobora kuzamba mu gihe
abo kwa Samuragwa babandanya kunyinyurana n'abo kwa Sogo kuko Reveriyano Ndikuriyo yarejeje kwiyerekana yuko ashaka iyo ntebe kandi ko agomba kuyibona. Ko bagendanye ku rugamba Reveriyano Ndikuriyo baramuzi nk'umugabo ahagarara ku ijambo kandi ibyo avuze aruhuka ruko abigeze koko arashobora gutsinda Perezida Evariste Ndayishimiye. By'ukuri ni bande bananiza ingingo za Perezida Evariste Ndayishimiye we yama yidoze yuko bari no mu butegetsi bwiwe. Ibihe byose Perezida Ndayishimiye yamana imyidodombo ko hari abantu bamugoye cyane bananiza ibikorwa byiwe kugira ngo aboneke ko byamunaniye nabo bashikirwe kuri iyo ntebe nyine. Ariko mu kiganiro ca Perezida Ndayishimiye yarerekanye ko afise agahinda kenshi mbere n'amaganya ko ashobora gupfa mbere y'umwaka wa 2027 hataragera. Ijambo nk'iryo ntimugire ngo nyine nirisanzwe kuko harya yavuze ico azi nico abona. None ni bande Ndayishimiye yicura ko bashobora kumwica umwanya n'umwanya? Nukuri muri CNDD-FDD hari ikibazo gikomeye cyane, gusa abatabizi bo bazi ko ari amahoro, ariko ibibazo biri mu ndongozi za CNDD-FDD birenze ukwemera, kutumvikana hagati yabo, ukunyinyurana, ugusunikana, ugutana mu mitego nivyo vyuzuye mu ndongozi, kandi indongozi nk'izi ntaho zogeza igihugu. Mwibuke ko twigeze kubabwira mu minsi yahera ko mu bihugu vyo mu karere hoba hagira ngo habe kudeta canke umurongozi umwe akicwa. Ikindi twababwiye nuko mu binaniza Perezida Evariste Ndayishimiye ni ukugene systeme ya CNDD-FDD yubatse. Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora gutegura kubogoza mu bantu bayoboye canke barongoye mu barongozi, ariko ingingo ziwe zikananizwa na systeme ya CNDD-FDD kuko umugambwe ari wo nyine bigaragara yuko usumbya inguvu umukuru w'igihugu. Nicyo gituma mubona perezida yipfuje kenshi gusubiriza General Prime Niyongabo kurongora igisirikare bikanka. Yaripfuje gusubiriza Reveriyano Ndikuriyo kenshi ariko byaramunaniye. Hari n'abandi benshi namwe muca muvyumva, gukorana n'umuntu washatse gukura akakunanira, wumva mwokorana gute canke mwokorana neza? Ababizi ko adahari ku bwawe akora ivyo ashatse canke atumwa n'uwamuhaye izo nguvu. Iyo Ndayishimiye ataba umunyabwoba akarya umutima amenyo maze akikura ko bano bagabo, kuko bigaragara yuko atamahoro nawe bagiye kumuha, ariho bariko barategura kudeta, aho amakuru ava mu masoko yacu y'ibanga avuga ko iyo kudeta yateguwe n'abo kwa Sogo, abahora bagendera mu makanda y'umisi Pierre Nkurunziza, bavuga yuko Ndayishimiye yamaramarije umugambwe, akamaramaza igisirikare ndetse akica n'igihugu, maze abari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye bavuga yuko abo nyine bose bariko barategura ivyo byose batabazi ubuhanga bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho aguheza agutwengera, aho abo Gereye Ndayishimiye bavuga yuko abo bose bazisanga mu menyo y'intare iriko irabakanjagura, kuko nyine amasoko yacu y'ibanga abivuga. Ico bikoze bamwe n'abandi babona yuko muri CNDD-FDD hari icuka kibi kandi gikomeye cane. Icyo cyuka ngo gishobora kuba gishobora kurangizwa na kudeta iriko irategurwa, canke agapfungwa umutegetsi akomeye canke akicwa. Yoba ari Ndayishimiye azicwa canke Ndikuriyo? Amakuru tugenda dukura amasoko yacu aravuga yuko Ndayishimiye nawe yoba yarateguye umugambi mubisha wo kwikura ko ushaka kwigira perezida. Reveriyano Ndikuriyo mwarabibonye ko ngo imigambi yari ibiri, harimo kumuhishano ndetse no kumugandagura bamuteze. Amakuru dufise nuko ivyishano vyoba vyaranse mu gihe Reveriyano Ndikuriyo yari yagiye kwivuriza hanze, aho yagarutse avuga yuko nawe agiye gukora igishoboka cyose kugira ngo yikure ko umwansi wiwe yamwifurije urupfu, mu gihe Ndayishimiye nawe ariko ngarategurirwa urupfu n'abo nyine
bo mw'iragi, aho bivugwa yuko Ndayishimiye natemera kuva ko ku neza agomba kwicwa canke agapfungwa. Abasendede FDD bari mu gacerere gakomeye cane, aho babona yuko ibintu bishobora gusubira gukomera kandi bikazamba kurusha muri 2015 ubwo Nkurunziza yashaka kwihagira ikiringo kidakurikije amategeko ndetse n'ibwirizwa shingiro. Ibijanye n'induru n'urusaku rwinshi cane ruri muri CNDD FDD rashobora kurangizwa n'intambara ishobora kwaduka canke imyiyerekano ishobora gupfiramwo abantu benshi mu gihe abategetsi b'u Burundi babandanya kuguma mu gacerere bakaguma barwana hagati yabo hako batorera inyishu ibibazo bihanze abarundi, aho abategetsi kuri ubu ngubu bafise ubwoba bwinshi cane bari mu gacerere, ntaworiko aravugisha uyundi, buri umwe wese avuga yuko ashobora kuregwa kwa Kizigenza, undi nawe bikavugwa yuko ashobora kuregwa kwa Kizigenza yabo kwa Sogo, aho Reveriyano akora icyo ashatse na Ndayishimiye akora icyo ashatse. Abanyagihugu bato bato ndetse n'abarongozi bato bato nibo bariko baragwa mu mporera, bari mu gihirahiro ntibazo bagomba gukurikira ndetse no batagomba gukurikira, mu gihe igihugu biboneka yuko gisigaye kiyoborwa n'abami babiri. Hagati y'abo bami ninde agiye gutanga agaha intebe uwundi? Yoba ari Ndayishimiye canke yoba ari Reveriyano Ndikuriyo? Mu kandi kanya turaza kubabwira ibindi byinshi cane biriko biravugwa. Ico bikoze Ndayishimiye ico twababwira nuko yajeje kugabisha abo bose avuga yuko bashobora kwisanga mu menyo y'intare mu gihe batagabanya umurindi w'ivyo bariko barashaka gukora kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, ngo bibuke yuko ari umujenerali. Biribuze guherera hehe? Ndayishimiye yibukije abantu yuko mu gihe batakigenza neza bashobora kwisanga habi kurushaho Bunyoni ari muri kino gihe. Mu kandi kanya turaza no kubabwira n'ibindi byinshi cane biriko biravugwa mu njyane ziri muri CNDD FDD ndetse n'icuka kibi, aho abategetsi bamwe n'abana bashobora no kwicwa. Mu kandi kanya byose turaza kubigaruka ko bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabifurije.